Ese kuramutsa mwese mukuri k'ibiganiro vya televiziyo Renaissance n'umwanya makuru mu Kirundi amakuru mushobora no gusanga ku rubuga mukuramenyi rwa televiziyo Renaissance ni kuri West 3 akaburungu Tele Renaissance akaburungu info ari makuru tuyahere mu bivugwa muri politique kuva mwaka wa 2005 ubutegetsi bw'umugambo SND FTD bwagumye ngo bufata bateshejwe izabo bari makamba atandukanye mu gihugu agati nk'abansi ba politique bo gukumira muri vyose ivyo tubisanga mu cegeranyo cishiramwe Foske kubijanye nuko abateshejwe izabo bafashwe mu gihugu muri kino gihe. Ernest Nkuruziza umunyabanga shingwa bikorwa mwishira hamwe Foske ngo abajejwe intwaro nibo bambere bibaza ko bari muri zo nkambi bafasha abatavuga rumwe na leta mu bikorwa byo guhungabanya umutekano. Kurikira Ernest Nkuruziza akaba ari umunyabanga shingwa bikorwa mwishira hamwe Foske. Ayo makambi ahari abo bantu bateshejwe izabo barugarijwe n'amakuba bariko barabona bategwa n'abitwa ko bategeza kubakingira. Ivyakorewe abo bantu twarashoboye kwegeranya nk'ibintu amabi ashika nka 32 bamaze gukorera abo bantu kuva uyu mwaka utanguye. Muri ayo mabi harimwo gushurashuza abana b'abakobwa bari ku mashure, bashurashuzwa n'imbonerakure, bagashurashuzwa n'abantu bari bajejwe gukingira abo bantu bari mu nzego z'umugambwe CNDD-FDD kumwe bamaze iminsi babiririmba batitera inda bakeba bavyara imbonerakure. Ivyo bariko barabikora muri ayo makambi y'abatesheje izabo. Ibindi bintu twashoboye kubona n'abantu bafatwa imisi yose bagafungwa bahogwa ngo bariko barashigikiranwa abaroberi kuri twebwe tutabona niyo bari kuko leta nyene yirigwira bivuga ivuga yuko atabaroberi bariho, yuko umutekano ari wose. Mugabe ivyo ntibibuze yuko imisi yose bamariko barinuba abo bantu batesheje izabo yuko badashigikiye ubutegetsi, yuko rero bashobora kuvamwo abaroberi bagwanya iyo leta. Ibindi twabonye ni ingene imbonerakure zama imisi yose mwijoro zikizura muri ayo makambi n'inkoho ku rutugu. Ivyo rero bigatera ubwoba abo bantu bateshejwe izabo kuko batumva ingene abantu b'imbonerakure bashobora kugenda kukizura muri ayo makambi kandi hariho inzego zari zijejwe gukora ico kintu. Ibindi twashoboye kubona ni ingene basigaye bafata amatongo yabo bateshejwe izabo bakayihagira ku nguvu. Abo bateze abo bagenda muri sentare, izo manza zikaba akamizwe n'ingoma. Ugasanga bababwira ngo ntibasubire kubona abantu babiri bicaranye, ngo ntibasubire kubona ngo bicaye ngo imbere y'amabutike yabo, ngo ntibasubire kubona bariko baratembera saa moya y'ijoro n'ibindi vyinshi. Ernest Nkurunziza umunyabanga shingwa bikorwa mwishira hamwe Foske agasaba leta y'u Burundi guhagarika intumbero yafashe yo gushaka kuzimanganya ayo makambi no gukingira abari muri yo. N'ubunyene tumukurikire. Dusaba ibikwirikira. Turasavye leta y'u Burundi yubahirize agateka kazina muntu kabo bantu bateshejwe izabo, kuko ibizobashikira vyose nibo bazobibazwa, kuko nibo muri iki gihe bajejwe kubakingira, nibo bategerezwa kubakingira kugira ngo ntibashikirwe n'ingorane tubona imbonerakure ziriko zirabagirira n'ivyo tubona bishobora kuba biriko birategurwa. Tugasaba ubumwe bwa Afrika gusubira kuri ca ciyumviro cukuzana maprobu
ico bise maprobu kigende gukingira abanyagihugu b'abarundi baremvye. Iyo maprobu kuri twebwe tubona yuko ishobora no guca ifasha kugira ngo izo mbonerakure zifise inkoho bazizake, kuko izo nkoho ivyo zizoshikako nta numwe atabibona. Dusaba amakungu harimwo ishirahamwe mpuzamakungu ONU yuko yosubira kuri ca ciyumviro c'ukurungika abapolisi bagenda gukingira abanyagihugu b'u Burundi bamerewe nabi, harimwo nabo bateshejwe izabo. Tugasaba rero yuko bogira n'amatohoza kugira ngo bibonere bonyene yuko ibi turiko turavuga tutarira busema. Amakuru twatubwira bandanya. Muganga Yohani Minani yahoze arongoye inama y'abanyagihugu Senarede aremeza usuma ari karagirirwa n'ubutegetsi bw'Ubujumbura ku matungo yiwe yasize i Burundi. Usuma buheruka bwabaye mu ndwi yahera ku hoteli Top Hill yo mu Kirundo n'izindi nzu zitatu ziwe ziri hafi y'iyo hoteli, aho ibikoresho vyiwe ngo vyaribwe muri izo nzu bikaba vyafashwe n'igipolisi kiri kumwe n'ugwaruka rw'imbonerakure. Muganga Yohani Minani akagiriza bamwe mu batowe ku mitumba be na komiseri w'igipolisi muri iyo ntara kuba bari inyuma y'iryo nyagwa ry'ibikoresho vyiwe. Tumukurikire muganga Yohani Minani. Kunyagaho baranyaze bararuha, ariko karundura nuko mu Kirundo, mu hoteli yo mu Kirundo uwo haje abapolisi uwo nibo baje kwikorera ibya nyuma, intebe, amasafuriya, ibintu byose bikoresho byo mu hoteli byose ubu barabitwaye byose, amamatera nako n'ibitanda ngo barabitwaye. Nta kintu na kimwe gisigaye mu hoteli na kimwe. Byatwawe n'abapolisi, bitwagwa n'imbonerakure, abene gihugu babona, kandi na komiseri wa polisi arabizi, na procureur barabizi, kuko nwarekeye ibyo ubwo busuma n'umukuru w'umutumba hajya mu Kirundo n'ibintu abanyagihugu baraza aho biri, n'uwo tubaza turazi ababitwaye abaribo, nabo bapolisi barazwi, kandi n'abarerekeye bose barazwi. No kuvuga n'ubutegetsi bwashatse ko bonyaga bakonona ivyanje byose hose kugira ngo babone ko bankomesheje. Aha nashaka kubabwira ko ibimwe biribwa byose mu hoteli biri mu minwe y'ubutungane. Umugabo leta yayifashe, leta niyibwirizwa gukingira iyo hoteli. Leta ari nizombwira aho ibintu byose byagiye. Amakuru tuyabandagirize mu bijanye n'ibidukikije. Umunsi mpuzamakungu hariwe ibidukikije uhimbazwa buri wa gatanu Ruheshi uko umwaka utashe. Mu gihugu cy'u Burundi uwo munsi ukaba uzohimbazwa ku igerekezo rya 17 kuno kwezi nyene. Kubw'umuyobozi mukuru mu biro byo gukingira ibidukikije Samuel Ndayiragije, bimwe mu bibangamiye ibidukikije mu Burundi ngo harimo igwirirana ry'abantu. Tumukurikire akabasubirwamo mu rurimi rw'ikirundi na mugenzanje Rodrigue Ndikumwami. En ce qui concerne notre pays, voyez la journée mondiale de... Kuvyerekeye igihugu cacu, muziko umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije ari igenekerezo rya 5 Ruheshi. Igenekerezo rya 17 Ruheshi ni umunsi mpuzamakungu wahariwe igwirirana ry'abantu hamwe no kugwanya ubugaragwa. Twafashe ko tuzohimbaza umunsi mpuzamakungu w'ibidukikije hamwe n'umunsi mukuru ku rwego rw'igihugu mu kugwanya igwirirana ry'abantu ku igenekerezo rya 17 Ruheshi. Kuri uyo munsi twashize hamwe kandi umunsi wahariwe isuku ku rwego rw'igihugu, igenekerezo rya 17 Ruheshi ku rwego rw'igihugu. Igenekerezo rya 17 Ruheshi hazoba umunsi umwe uzobugizwe n'ibintu bine. Rero aho umuntu yo kwibaza ingorane zifata ibidukikije. Icambere nuko hari igwirirana ry'abantu, abanyagihugu benshi batuma ibidukikije bigira ingorane. Fait pression sur l'environnement et même la biodiversité.
Urundi ngo buracyafise ingorane nyinshi kubijanye n'ibidukikije nk'ibijanye n'itituka ry'amashamba, imiriro ya Nyakanga, itituka ry'isindimwa eka n'ibindi. Wa mwihwezo nuwa Mamera Sabushimike arongoshira hamwe ry'abagenzi bidukikije asaba ko hoba nyabuna icigwa mu kubijanye n'ivy'amatongo mu ntumbero yo kwigira hamwe ibibazo vyose bihanze ico gisata mu Burundi. Tumukurikire twamwakuye ku murongo wa telefone. Amashamba asanzwe ari kirumara mu gukwega imvura no korosha ihindagurika ry'ibihe, mu kugabanura ubushuhe, mu gutanga impwemu nziza no kuba uburaro n'uburamuko bw'ibikoko. Biratumwa kandi nuko ubushikiranganji bw'ibidukikije budashira mu ngiro bihagije amategeko agenga ivyo bidukikije. Ibidukikije vyugarijwe kandi n'indwara zateye ibiterwa nk'ibitoke, imyumbati, ibigori, amateke n'ibiraya. Indwara z'abantu zivuye ku micafu n'imyanda yuzuye hirya no hino, zivuye mbere ku nzoga zikorwa hakoreshejwe umukoyo w'abantu. Aha twaravyumvise muri komine Nyanzarake, ugasanga rero aho abafise utuzu twa sugumwe dukwijije amategeko ari bice 4% mu ntara za Ruyigi, Rutana na Muramvya. Aha amazi yo mu kuzimu yanduye ku bice 42 bw'uburinganire bw'isi y'u Burundi. Aho inkukura yamitwara amatoni 100 y'ivu ririmo akanovera k'isi mu nzuzi no mu biyaga uko umwaka utashe. Ibinyabuzima n'amashamba vyama vyatikijwe n'imiriro ya Nyakanga ukwicira itashe, hakiyongera ko icugurwa ry'ubutare hatisunzwe amategeko. Dusaba rero dushimitse leta gutunganya inama kaminuza yotorera umuturama ingorane zose zugarije ibidukikije mu bisata nka vyose vy'igihugu, bagashimikira ku nyishu y'igwirirana ry'abantu. Rero dusoza amakuru turabashikiriza, ariko nabashimwe mwese mariko muradukurikira naho utaha.